Abana bagera ku 30 bo muri komine Isare intara ya Bujumbura nibo baronkejwe imfashanyo y'amakaye n'umugwi w'abakenyezi bakanguwe Awara mu mfunyafunyo y'icongereza kuri uwa mbere igenekerezo rya 5 Nyakanga umwaka wa 2022. Musitanteri w'iyo komine Gilbert Niyonkuru yarakengurukiye abakenyezi ku mutima w'urukundo berekanye. Sindababesha yaba twese umunsi mudashoboye yaza afata duke mutwa pisasha kuranga uruhande akaza yegeranya n'abantu bakiboshwa kuri ico bake ntibakibobura ico bamba n'abana b'igihugu bakibobura amakaye iyo baje kw'ishuri. Je nabashimire ko umutima mwagize kandi izire yuko n'abandi bazobafatirako kugira ngo urwaruka ruri mu bihe bitoroshe mu bisata vyose n'abundi bashobora kubaramira. Nadine Niyodusaba arongoye umugwi w'abakenyezi bakanguwe yamesheje ko bifuje guherekeza abana bava mu miryango y'amikoro make kugira ngo batangure amashure nk'abandi. Kuno musi twovuga ati umugwi w'abapfasoni n'abakenyezi Awara washimye kuza hano Isare kugira wifatanye n'abana mu kubaherekeza kuja kw'ishuri. N'abana benshi muri iki gihe bariko bararira batabona ingene bizogenda kugira bashobore gutangura ishuri. Hariho n'abandi bifise bakize hariya twasize hari Bujumbura ubu bariko baritoraguza batora amasakoshi batora amakaye bashaka amashuri bashaka. Rero ntitwibagire yuko hariho abandi batagira ikibibuka batagira ikibabaza ati mbega amakaye mukoresha ngana gute. Rero Imana yaturongoreye hano mu Isare nico gituma twitwaje amakaye atari make n'amakaramu n'amaboite matematikale ashobora kubafasha muri urwo rugendo rwo kuja kw'ishuri. Nta kintu kinini dufise ariko dufise umutima w'urukundo. Ubwo rwaruka rwaronkeje iyo mfashanyo rwarakengurutse kongera kugira inama yo kwigana umwete. Radio Television RTBB Nijwigiza Uruhigiza. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 4 Nyakanga umwaka wa 2022 muri komine Isare intara ya Bujumbura niho haba ibirori vyo gusozera ibikorwa urwaruka rwahoramwo mu buruhuko. Ivyo birori vyaranzwe n'umupira w'amaguru ku bahungu no kwiruka mu magunira ku bigeme. Musitanteri w'iyo komine Gilbert Niyonkuru yaribukije bimwe mu bikorwa vyakozwe n'urwo rwaruka n'akunguko ku gihugu. Hajya mwaratunganiye cyane gose. Hariho amatafari yafyatuwe haba mu Kibuye haba iyo Munyambuye haba ngaha mu Rushwa mu Ibenga agiye yose agenda afasha atose izo nyubako rusangi afasha mu kubakira abantu aho nikora. Murumva yuko nk'ugwaruka todoze ikinya cyane mwarakiri imikobiko mungira musibura n'iyindi tuja muri wa mugambi wawe Burundi urambaye ugo ushaka gukingira ibidukikije tugakingira isi yacu ndimwa. Rero ndavuze inyigisho mwaye muzamarahabwa aho tubana tubigisha ukuntu umwana azira kumwana yigenza hanyuma kandi akubaha tukuma tukabigisha kandi ibijanye rero n'inyigisho zijanye no gukunda igihugu kuko muge muri Burundi bw'uno munsi muri na Burundi bw'ejo mutumvise ko mutegeza gutahura iciza n'ikibi guhera ubuya vyotugora. Kabaye akaryo ko kuronsa amakaye urwaruka 115 rwavuye mu mashuri atandukanye mu gihe ishure rimwe muri buri zone ryaronkejwe imipira yo gukina vyose vyatanzwe n'umuryango ari wo Fondation Maria Arafasha. Urwo rwaruka rukaba rwarashimye ako kaganuke.